nimba wandikiye umuntu ukabona ntakwishyuye ntibisigura ko ariko arakwivyivyako. Iyo uhamagaye umuntu kuri telefone hama ukabona ntakwitavye kandi ntazi no kuguhamagara ngo akwisigure ko, ntibivuze ko ariko arakugarako. Nimba ukoze groupe ya WhatsApp hama ugashiramwo abantu utiriwe ubagisha inama, hakaba harimo abantu barenga 50 batazinanye, wowe ukabona ntavuga nk'uko wari uvyiteze, ntibivuze ko ari kwiyemera. Iyo abantu binumiye bakicecekera ntibisigura ukwishira hejuru. Urapostinga ifoto kuri Instagram cyangwa Facebook uri ku mazi kuri Tanganyika kumeze neza, unwa canke ujya ibintu bizimvye, ukabona Prince canke Manuela canke Bob canke Fatuma ntibalayikinze, ntibisigura ko bakwivyimbije ko canke ko biyemera canke ko bakugiriye agashari. Oya, siko biri. Nimba hari umuntu yishingiye akabutike canke ubundi bucuruzi agatangura gukorera amafaranga, rimwe na rimwe agatangura no gukora ingendo agenda yongera agaruka, ubu mukaba mutagihura nk'uko mbere byari bimeze, ntibisigura ko ari kukugarako. Abantu bose bafise ibibazo byabo, ubuzima bwabo n'imbogamizi zabo, bategerezwa guhora bahangana nabyo buri munsi. Buri muntu wese arafise ibibazo vyiwe. Kuri bamwe harakenewe kuriha amahera y'inzu bapanze, harakenewe kuriha amahera y'ishure kuri abo bafise abana, harakenewe kuvuza abavyeyi ku bafise abavyeyi bagwaye. Ubuzima ntibuzunguruka kuri wewe gusa. Nimba wandikiye umuntu ukabona neza ko yabibonye canke ko yasomye ibyo wamwandikiye ariko ukabona ntakwishuye, ntibisigura ko yakwivyimbije ko. Birashoboka ko bavuye kwipimisha kwa muganga bakaba bamubwiye ko yanduye sida. Mbega wibaza ko azobanza akakubwira ati nyihanganira gato ndaza kuguhamagara ninumva ameze neza, ubu numva ameze nabi? Oya. Abantu bose bafise ibibazo byabo, ubuzima bwabo n'imbogamizi zabo. Ni kubera ko ibintu byose tuba twabigize intambara. Yamfunze ku mutwe. Yibona kariki. Yahora hanze none raba yaraje kandi ntaraza no kuturaba muhira. Nivyo. Urabishaka ko aza kubaraba. Ni byiza. None mbega urazi uko yateguye gukora ibintu canke programme yiwe? Mbega urazi igitigiri c'amafaranga afise uko kingana? Mbega urazi ibibazo agenda ahura navyo uko bingana? Kandi n'ikindi, si itegeko ko ategerezwa guca iwanyu ngo aze kubaraba. Ahaciye byoba ari byiza, ariko aramutse atanahaciye naho n'ubuzima no kubitahura. Ikibazo nuko dushaka gucira urubanza abandi tutazi neza ukuri nyako kw'ibyo ariko aracamo, tukaba tutanashaka kumenya imbogamizi afise. Abantu bafise ibibazo byabo bwite, si itegeko ngo babikumenyeshe. Abantu bamwe na bamwe bakeneye akanya ko kuba bonyene kugira ngo baronderere inyishu ibibazo byo mu miryango yabo, kugira baronderere inyishu ibibazo byabo bwite. Ntibisigura ko baba bariko barakwivyimbya. Iyo ushize ifoto kuri Facebook ntaba ari rushanwa, aho wovuga ngo okay, umuntu aza gukora like niwe aza kuba nkunda, utabikora aza kuba atankunda. Iyo postinze ntibarayikinge uhita ubigira intambara. Kubera iki? Kubera ko bigira intambara? Uko no kwikunda birengeje urugero. Ukwiriye gutahura ko kujya nawe ufise uburenganzira bwo kumva umeze neza, haba mu mubiri, mu muryango canke mu vyiyumviro, niko nabandi biri. Abantu baha umwanya wo kwibaza ku buzima bwabo, baha umwanya wo gukemura ibibazo byabo, umwanya wo gukemura ibitagenda neza mu miryango yabo, umwanya wo kwitaho ubuzima bwabo. Ndagushimira kuba wabanye nanje,
jewe nitwa gusenga Deriki. Kora subscribe canke s'abone nimba utari bwabikore kugira ntuzohombe ibiganiro bikurikira. Aha ni Iwacu Kumuhana TV. Wakoze kuhaba. Imana mushobora byose uhoraho agufashe muri byose twaganiriye. Naho ubutaha.